Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze bakunzi bimbonesha kure ndiho Gospel TV mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Imana yongere ibahezagire kubwo gukunda ijambo ryayo. Nezerejwe no kugaruka kuri uyu munsi. Uno munsi atari gusubira kubabarira ibibogaboga muri Yesu Kristo, ariko kandi uyu munsi ngomba ndakubwire yuko ivyo byabogaboga muri Yesu Kristo ari byo byagenewe kubogaboga no muba mwizera. Abamufise abamwakiriye mu by'ukuri bategezwa kubaho ubuzima nk'ubwa Yesu Kristo. Nukuvuga namba Yesu yari umunyamugisha, ngomba mu kanya nitwamara gusenga Imana turabire hamwe uko twategerezwa kumera n'ingene ubu bimeze, turabe igituma bitamera uko byategerezwa kumera, turabe nuko twobigira kugira tube mu mugambi neza uko Imana yabiteguye. None rero reka dusenga Imana. Mana data wa twese uhoraho, nyene ingabo, Mana y'ubushobozi y'ububasha bwose waremye byose, ndagushimiye nongera nkenguruka mu izina ry'abakurikiye aba bose bakurikira imbonesha kure, na twebwe turi kumwe twifatikanije hamwe tugushimire ko watugeneye uyu mwanya. Reka mwe muyera turongore, ijambo ryawe rivugwe uko bigomba, abaryumva nabo baryumve nk'uko bigomba, barigenderemwo babe abanyamugisha. Urakoze kuvyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero ngomba tuvugane ijambo ry'Imana uko turisoma mu gitabo c'Itanguriro, ahantu abantu bakunda gusoma kenshi, bakunda kuhasoma iyo bariko baragomba guhezagira ubugeni. Mugabo ngomba ndahakurikirana icavuzwe n'uhoraho, kindi kitaraba ivy'ubugeni ariko kiraba umwana w'umuntu. Dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 26 amajambo Imana yavuze. Mbere mu gutangura iryo jambo rivuga riti, Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Ivyo Imana ivuze ngo tureme byari bikiri mu mugambi. Ku murongo wa 27 haca havuga ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Imana ishimwe kandi habwe icubahiro. Aha rero mukundwa, Imana imaze kuvuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, nukuvuga yuko Imana yari yanezerewe yuko umuntu amera nkayo. Imaze kuvuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, agira ububasha, aganze. Burya nta kintu Imana yari isigarije umuntu, yari imuhaye kugira ubushobozi akamera nk'Imana. Ikimushirira ko kandi kantu kadasanzwe, hamwe n'ubwo bumana imushizemwo, imuhaye no kwambara umubiri, abe mu buzima bw'ibiboneka kandi yongera abe no mu buzima bw'ibitaboneka. Umuntu yari kuba uboneka, ibiremwa bifise amaso y'umubiri bikamubona nawe akabibona, mugabo kandi akongera akabikiremwa c'imwemu, nk'uko Imana ishobora kuba hirya no hino, nk'uko habaho kuguruka, nk'uko habaho gukora ibitangaza, kwagukirwa, kubona ibyo mu mubiri akongera akabona n'ibyo mu mwemu. Uko niko Imana yari yagombye ko umuntu aremwa. Umuntu mu bisanzwe yari kuzarabona ibizomubako ejo akabibona uno munsi. Umuntu yari yaremewe kuzaramenya ahazozanana ikibazo akakibona kitaraba, agaca amenya ingene afata ingingo. Mugabo hariho icahavuye kibihindura, umuntu ntiyabakiri kwa kundi, ntiyabakiri wa wundi. Ariko mu mugambi w'Imana yagomba yuko umuntu aba ufise ishusho yayo, ameze nk'Imana muri vyose, aganze vyose, ibindi biremwa vyose abiganze
ako niko karanga Imana yari yageneye umuntu. Ako karanga rero kavuye ku muntu kamuvako amaze kugwa mu bugarariji, yohejwe na Satani, yaje yinyegeza mu nzoka, aca henda umuntu acagarariza ibwirizwa Imana yamuhaye. Mu by'ukuri Imana ni mwemu. Imana ni mwemu. Imana yaremye ibintu byiza, ibyo twebwe tubona. Hariho n'ibindi bitabonwa Imana yaremye. Hari n'ibindi biri ahantu tudashobora kubishikira ngo tubibone. Twarabivuze ubuheruka. Hari ibintu Imana yaremye tutarabona. N'abahinga bazi ubushakashatsi baremye ibintu bibona kure, hari ibyo batarabona twarabivuze. Mugabo turabiye ku byo twebwe tubona aho dushikira. Turavye aho twebwe dushikira, tubona yuko ibintu Imana yaremye ari byiza. Iyo twihweje amoko y'amafi mu biyaga, hariho n'amafi afise amabara, hariho amafi manini, hariho n'amafi matoya, hariho ibiguruka mu kirere by'amabara, hariho inyoni z'amabara, hariho n'amashugwe mu misozi, hariho ibiti birebire byiza by'amababi meza, hariho ikirere ciza, hariho ibiyaga byiza, hariho amashamba y'ubwiza, hariho amabuye y'ubutare asayangana, harimo izahabu, hariho n'ayandi mabuye meza menshi nka diyama, hariho n'ayandi yitwa safiro, hariho ayandi yitwa amasimaragido, n'amabuye meza cyane y'ubwiza asayangana, abantu baniganira, asumbye agaciro n'amadolari. Ibintu byiza by'igiciro cy'icubahiro, n'ibiti byiza bivamwo imbaho zihambaye. Imana itugirire neza. By'ukuri Imana yaremye ibintu byiza vyerekana yuko nayo nyene ari nziza kandi isumbye ubwiza ivyo yaremye. Ibintu Imana yaremye ni byiza, mugabe yabiremye irabisumbye ubwiza. Imana ni nziza, kandi ubwo bwiza Imana yari ifise nibwo yagombye ko n'umwana w'umuntu agira. Ni kuki none uyu munsi umuntu adafise bwa bwiza Imana yagombye ko agira? Ni kuki umuntu yononekaye? Imana ikigomba yuko isubira ikiyunga n'umuntu, ikaraba yuko yosubizwa bwa bwiza. Mugabo naho ubona umuntu yagararije, muracabona abantu bafise ububasha. Hirya no hino urabona abantu bitangaza bakora. Ingene umuntu afise akantu nkaka akavugana n'uri buraya kuri uwo musegonde nyene, bakavugana nk'uko umengo araho hafi. Abantu mu by'ukuri nagomba umuntu amenye yuko ataca Imana itakoreye umuntu kugira imukundwakaze, imugire umuntu w'ubushobozi. Mugabo abantu naho biruko ntibanezereje Imana, ntibagombye kunezereza Imana ngo bayihimbare. Ntitwagombye kuba muri ivyo byiza yaduteguriye ngo tumere nkayo, ngo duse nayo, tugire ubushobozi nkayo, tube mu bwiza bw'Imana. Nk'uko Adamu na Eva bari mu bwiza bw'Imana, ntibari bakeneye kwambara impuzu zo mu mayizine, ntibari bakeneye kwambara isato, bari bambaye impuzu zitwa ubwiza bw'Imana. Impuzu zitwa ubwiza bw'Imana nizo bari bambaye. Ariko ivyo mu nyuma birahava biranga. Imana ivuga iti reka nsubire kandi ngerageze umuntu. Irungika Yesu kugira Yesu asubira arabe ingene yogarukana umuntu mu bwiza bw'Imana. Imana itugire neza. Irabe ingene yogarukana umuntu mu bwiza bwayo. Hari ahantu rero hashitse Paulo ari karandikira ishengero ry'i Korinto. Aryandikira mu cete ca kabiri ibice 13 umurongo wa 5, yandikira iri shengero ry'i Korinto, aryandikira ati Abikorinto wa kabiri icete ca kabiri c'Abikorinto ibice 13 umurongo wa 5, havuga ngo bari mwebwe mwisuzuma mumenye yuko muhagaze mu kwizera. Bari mwebwe mwiraba, mbega ntimwiyizi? Ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe? Ni jambo ngombaga mukundwa
ndakubwire, iri jambo rivuga ngo ntimwiyizi. Mbega ntimwiyizi? Mbega ntimwiyizi? Ijambo rivuga ngo ntimwiyizi nico kintu kibabaje muri iki gihe, kutimenya k'umuntu. Ndiko nsaba Imana, wewe na jewe, idufashe kwimenya, kuko mu by'ukuri jewe na wowe ntitwaremewe guhangayika, ntitwaremewe kuba abarushwa, ntitwaremewe kuba abakene babandi bagowe, ntitwaremewe kuba abantu bo guhangayika, ntitwaremewe kuba abantu umengo turi biyorero, umengo turi abantu batagira agaciro. Twaremwe, Imana igomba yuko tugira agaciro, tugira ishusho yayo. Imana itugirire neza. Ngo mwisuzume, bari mwebwe mwisuzume. Mbega wisuzumye ubu ukiraba, ubona by'ukuri ufise ishusho y'Imana? N'ubu ndakigarukanye kandi uko Imana yagomba yuko dusa, nico Yesu yaje guhiga, agarukana umuntu mu bwiza bw'Imana. Imana yagize umugambi muri Yesu, igarukana Edeni muri Yesu, kugira umuntu asubizwe ubwiza, umuntu asubire mu bwiza, asubire mu cyubahiro cy'Imana. Iki nico gituma abavuga butumwa birirwa barasarara mu mihingo yose yo kwisi. Abandi nabo barishwe bazira kuvuga ubwo butumwa bwiza bwo kugira abantu babohogwe, bakire, batabare, bagaruke mu bwiza, basubire base n'Imana. Imana ni nziza kandi gasumba ubwiza ivyo yaremye. Imana itugire neza. Kurya Imana ari mwemu, atakiyitangira, atakintu kiyitangira, niko umuntu yari yaremewe yuko atakintu cyomunanira. Umuntu yari gitangaza, n'igikoko c'inkazi nticashobora kumutinyuka, yambaye ubwiza bw'Imana. Impande n'impande ziwe hagendera ubushobozi, ku buryo ikintu cyose c'ikinyantege nke kitashobora kumwegera, caramutinya, kiretse ico yagombye kwiyegereza wenyene. Umuntu Imana yaturemeye kuba impwemu, mugabo ziba mu mubiri, impwemu zigendera mu mubiri, mugabo ubu umuntu kubw'intege nke no kutumvira ijambo ry'Imana yacitse umuntu w'inyama n'amaraso. Ivyamwemu birinyegeje, biri kure yiwe. Ubu n'agakoko gatoyi k'akanyenzi kamugurukiye ko hakwa gusara. Umuntu abonye agakoko gatoyi kikwega hasi ariruka agahakwa gusara. Ubu umuntu abonye inzu ahakwa no kutayiraramo. Imana itugirire neza. Ariko uko siko Imana yari yaturemye, kandi Imana igomba dusubizwe ka karanga ko kuba hejuru y'ibindi biremwa. Twebwe hejuru yacu hakaba Imana n'Umwana na Mpwemu Yera, mugabo hejuru yacu atari ubwo butatu nta kindi Imana yaremye yagomba yuko kiba hejuru y'umuntu. Imana itugirire neza. Imana n'Umwami, Imana yaremeye umuntu kuba umwami, aganze. Ishusho y'Imana n'ubwami, ishusho y'Imana n'ubushobozi, ishusho y'Imana n'ubwiza, ishusho y'Imana n'ubutunzi. Imana nta kintu ikennye. Abantu baremwe mu ishusho yayo, abantu baremwe mu ishusho yayo, ni ukuvuga n'abatunzi. Abantu basubiranye ishusho y'Imana n'abatunzi. Ntibikunda yuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana yoguma ari umugorwa. Ibyo bintu byo kuba ingorwa no kuba abantu bamasikini cyane biriko biterwa n'ubutamenya, gutakaza ishusho y'Imana. Ariko nta kuntu twogerageza, wowe uri kuranyumviriza nkurikiranye, wowe uri kurarabe urakurikirana imbonesha kure, nta kuntu no kwinginga tukarondera gusubira mu bwiza bw'Imana, tugasa nayo, tukava muri ubuzima bwa sans valeur, ubuzima butagira valeur, ubuzima butagira agateka. Imana itugirire neza. Nuko rero mukunzi, nagomba nsozere ndakubwira yuko
abantu batewe kuba goyigoyi nka Samusoni kuko bamenye ibanga bakava mu masezerano, akava mu masezerano y'ubunaziri, bakamumwa atagenewe kumobwa, aca abagoyigoyi nk'abandi. Nico bituma abantu muri iki gihe abantu ni goyigoyi kuko batarasubira muri Yesu, basubire kwambara ubwiza bw'Imana. Garuka muri Yesu, usubire wambara ubwiza bw'Imana, dufashanye dusubire twambara ubwiza bw'Imana. Umuntu yari yambaye ubwiza bw'Imana ntagira frontiere, ntagira aho bamuzibira, ntagira aho bamwugarira. Aho ibindi abandi bananiwe, we wararengana. Umuntu ari muri Yesu, aho ibindi byananiranye, we warabishobora. Umuntu ari muri Yesu asubira kugira valeur nk'iy'Imana, akubahwa nk'uko bubaha Imana. Ndakwingize uyu mwaka dufata ingingo y'ukongera kwinjirira muri Yesu, dusubire twambara ishusho y'Imana. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, iguha umugisha kandi kongera umugisha. Haranira rwana intambara nziza y'ukwizera, dusubire tujane twambara ubwiza bw'Imana. Ndaguhaye ikaze tujane mu gusubira kwambara ubwiza bw'Imana. Imana iguha umugisha kandi gukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.